nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Ahazwa mukama. Ku ngoma ya Herodi umwami w'Uyudeha hari umusaserdoti yitwa Zakariya wo mu muryango wa Abiya. Umugore wiwe yamuka kuri Aroni yitwa Elizabeti. Bose bari ntungane mu maso y'Imana, bari ntahinyuka mu gukora amabwirizwa n'amategeko yose y'umukama. Mugabo nta kana bari bafise kuko nako Elizabeti yari ntavyara, kandi bose bari bageze mu zabukuru. Uwo munsi rero hari haramukiwe umusaserdoti wo mu muryango wiwe. Zakariya aragenwa ngo arangure ibanga ry'ubusaserdoti mu ngoro y'Imana, aje guturira isenga nk'uko bitegetswe. Ishengero ryose ryari rikinje hanze, ryariko rirasenga mu gihe cyo guturira isenga. Umumarayika w'umukama aramubonekera rero ahagaze iburyo bwa altari. Zakariya ngo amubone arajumarara, ubwoba buramutekera. Nyamarayika yamara aramubwira ati, humura Zakariya we, warasavye urumvigwa. Umugore wawe azokuvyarira umuhungu, uzomwita Yohani. Azogutera ubuhirwe n'akanyamuneza, kandi ivuka ryiwe rizohimbara benshi. Nkako nyene azoba mukuru imbere y'Imana, nta citwa inzoga, nta citwa ikiboreza azogeza mu kanwa. Azokuzuzwa mutima mweranda kuva kiri mu nda ya nyina, kandi azogarura abanyisirayeli benshi bayoboka Imana yabo. Niwe nyene azoyiza imbere afise umutima n'ububasha vya Eliya, agarura abavyeyi berekeza umutima ku bana babo. Ibigaba navyo bigarure agatima, bikurikiza ubwitonzi bw'intungane, ategurira cyo umukama ingabo zimunogeye. Zakariya yamara abwira nyamarayika ati, ivyo no bimenyeshwa n'iki ko ndumutama, umugore wanje akaba ashaje? Nyamarayika nawe amwishura ati, ni jewe Gaburiyeli mpora imbere y'Imana, natumwe ngo tuganire nkubwire iyo nkuru nziza. None rero uza kubikiragi bikunanire kuvuga gushika umunsi bizoba, kugutemeye ivyo ndakubwiye. Ivyo navyo bizotaha igihe vyagenewe. Ishengero ryari rikirindiriye Zakariya ritangara kubera ko yatevyacyo mu gisengero ngo asohoke. Biramwankira ko avuga, baca bamenya ko yabonekewe mu gisengero. Nawe akabayira amaboko gusa, aguma ari kiragi. Igihe cyo gukora giheze aratahiwe. Haciye iminsi mike y'umugore wiwe arasama imbanyi, maze aguma yihishije mu mezi 5, yibwira ati, nabihawe n'umukama yanyitegereje akankura mu menyo y'abasetsi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turumvise ingene aya majambo y'Imana yose uko arabiri atuyagiye ivy'amavuko y'aba bana babiri bavutse ku gitangaro. Ubwa mbere y'amavuko ya Samsoni hamwe n'ivuka rya Yohani Batista. Igitangaro gifatiye ku kungene Samsoni nyina wiwe bitakunda ko avyara, n'igitangaro gifatiye kuri Elizabeti na Zakariya bari bashaje, bitabigishoboka yuko nabo nyene bavyara. Imana ikaza ikahagaragaza ubumana bwayo, ikazanira inkuru nziza iyo miryango ibiri. N'umugambi iri kwirakurikirana uri kuraranguka. Nivyo ku ruhande rumwe bigaca kuri abo, ariko Imana ikabirumvisha ububasha bwayo atakibunanira. Hari mwisiguro ishika kure, kumbure tugiye musiguro zose twokuramwo
muri kano kanya gatonya dufise ntitwabishobora, ariko nashaka ubwa mbere tuhakure inyigisho yuko Imana nubwo womenga ibintu kubw'ubushobozi no gutahura k'umuntu vyananiranye vyahagaze, yamara Imana ishaka gutanga ubuzima, gutanga akanyamuneza, yamishaka yuko ubuzima burondoka ubuzima, ko ubuzima budapfa ngo buherengetere. Muri uku kuntu womenga Imana irazuye ubuzima bushasha muri nyina wa Samson, yari ngumba mugabo Imana igashiramwo ubushobozi bw'ubuzima. Muri uku kuntu umenga Elizabeth yari yaramaze gusa n'umuntu muri we yapfuye adashobora kuronkamwo ubuzima bushasha, Imana ikamuvyuramwo ubushobozi bw'ubuzima. Ni kimenyamenya cuko Imana iri kwirabura yuko igiye kuza kandi ishaka guha ubuzima abantu, yonyene mbere hazogera igihe mu mwana wayo ibigaragaze, itsinda urupfu, igarukane Yezu Kristu mu buzima, dutangare neza mu kumva yuko vy'ukuri Imana yacu ko ari Imana ishakira ubuzima bayo. Aho ibintu womenga vyapfuye vyaheze, Imana ahubwo igafatiraho ikavyara ubuzima bushasha, ikazana ubuzima bushasha, ikazana ukurondoka ubuzima bushasha. Kandi ibi ni inkuru nziza ihimbaye gose, kuko twese hari ahantu dushika ukamenga mu buzima bwacu, ubuzima bwacu burarushe, canke burarushe kubera imyaka, canke burarushe kubera amageragezwa, canke burarushe burahaye burambigwa kubera ibisabisho vyinshi twavuze, dusaba ikintu imyaka n'iyindi ikigorora ikarengana, ubona umenga nta kintu c'ubuzima cavuye mu gisabisho cawe. Ariko hari ikintu ciza dutegerezwa kwihambirirako, kubararako, kuko niho hanyegeje ibanga ry'uko impera n'imperuka, naho hoba ku musozo wa vyose, ariho uzubona ubuzima butamanzuye bukavamwo. Abagutwenze bakamaramara bakarya ivyatsi, abihuta bakajana no kutubona ibintu vyiruka, no kubera ibi bintu vyo gutumatumana k'amakuru, ibintu biriruka cane, abantu kamenga ntibakigomba kumva neza umudiho, ritme y'Imana, ingene Imana ari umwitonzi, Imana iri patient, igategura neza ibintu kuko ishaka kugushikana ku kintu gitangaje ciza rwose, mbere harimwo igikorwa cayo, harimwo kugaragara yuko nayo ari Imana iri kumwe natwe. Aba bavyeyi ba Samusoni, Imana yari gushobora kubaha umwana mu buryo busanzwe, cyari kuba ibintu bisanzwe birenganye, nta kanyamuneza kenshi byari kuzana. Aba Zakariya na Elizabeth yari gushobora kubaha abana bandi basanzwe benshi, mbere bamwe bakavamwe ibidoma bitukisha abavyeyi, cyari kuba ari ibintu bisanzwe. Mugabo Imana irabarindiriza igira iti ngo ya wait tu mutaona, muzobona igitanga, muzobona iciza mutari bwigere mubona. Gushika Imana ibaha umwana, na Yezu Kristo umwana wayo yaravye agatangara akavuga ati mu bana b'abantu hano kw'isi ntawungana na Yohani Batista. Biriya bintu Imana izoguha warinze gukoboka amavi, usenga usaba, kandi ukabona yuko naho Imana itabiguhaye, ukumva iguma ikuvya, mu vyumvirize neza, ukumva iguma ikuvyaramwo kuguma imbere yayo, ukugororoka, bizozana iciza kitashobora kuboneka kubw'abantu basanzwe, kandi kizana akanyamuneza ari kimwe cyo nyene kakarengera ibintu vyinshi wari kuronka mu buryo busanzwe naturel. Atari Imana yigaragaje mu buryo bw'aho Imana yerekana iti ndi kumwe namwe, reka kuba mutwe, nta gishobora kubabako ntazi. Imana akagira igihe ivugira muri Yezu Kristo kagira iti ngo n'umushatsi wawe uri kugiharura, wowe ushobora kuharura.
sinzi ko ni machine baba barakora abazungu ngo baharure umushatsi wacu ingene ungana. Bon, abafise ubuhanza barihangana naho waheze barigeze kuba bafise yo kivuga ati nubwo buhanza ufuse ku mutwe Imana irabuzi kandi umushatsi wose wavuye ko iraza aho waroye nubwo utawubonye uvako. Nka pati tubana afise ubuhanza nigeze kumaza ati mbe burya ubona buza gute ngo vyuka asanga vyabaye none urabona iyo umushatsi uje simbona naho korokera ku gitanda cyane imbabe bamwijoro nsanga vyabaye ingene ubuhanza bumwa neza gusumbya n'ugwembe kasanga wagiye ntumenye yuroye no umukamarazi wo mushatsi ahuri arawuzi no kugiharura. Bigomba kutubwira yuko igihe bimuzima dusizwe n'ibintu uko twabishaka nk'abandi bantu kandi birumvikana ko natwe turabantu. Abantu babuze umwana biradurumbanya umuryango, biradurumbanya ubwa mbere abavyeyi, uretse ko iyo bisanzaye mu yindi miryango bikaba pression nininya cyane cyane ku basanzwe nyene ari abavyeyi bataronse ikibondo. Ni nakaryo keza kugira ngo tureke inkuru nziza imanuke mu buryo bwacu bwo gutahura ibintu, imanuke mu buryo bwacu bwo gufata abo bantu baba barabuze ikibondo. Tugire Kristo. Kandi awusanga na mwebwe murimwo mugaca mugenda mukagira pression ku mugabo urahoneje umuryango. Mwe mugomba mubaho nk'abafaratiri cyangwa nk'abapati cyangwa nk'abafurere cyangwa utware kwa rumenyi mugabo kandi ukagaruka ugasenga mukama ngo nta kundi ngo nukuvomera zose naho ziruzo kwamaka cyangwa ugiye ku mugore uyo mukamuremera waje guhonya umuryango wacu kandi ugasanga muri abakristo uretse ko basanzwe baturubitswe nuko bonyene babuze ikibondo ugasanga natwe tugiye kubongerereza umubabaro hakubafasha ngo bagume. Mwumvise kuri Zakariya na Elizabeth naho babuze umwana bageze mu zabukuru ngo bagumye bagendera imbere y'Imana, ngo bagumye ari nahinyuka mu kugendera amabwirizwa n'amategeko y'Imana. Hari ibintu bitomoye imbere y'Imana hagize agacamwo ntuzubire kure ngo nako kantu gaci ako ni gato cyane. Umukamati rondera Imana n'ubwami bwayo ibindi hageze muzovyongererezwa. Uyu mwana Yohani Batista akanyamuneza yazanye mwumvise n'ingeno marayika bibura kashwaye imihingo yabo yose barumva ko Imana yabagendeye. Bari gushobora kuvyara abana benshi mbere bamwe bakavamwe ibidoma nkuko nabivuze. Uyu umwe harakagani bari baducira tukiri bato ngo kimwe ciza ngo gisumba byinshi bibi. Imana iyo wabonye mbere kurindirije mu gisabisho cawe wewe nawe gira nkuko ko abavyeyi ba Yohani Batista guma imbere y'Imana. Hazuza ibikugerageza bikuvugire mu gutwi, shetani kuvugire mu gutwi, wowe Imana ntikumva, usengera hatariho, usenga ukutariko, nta kwemera ufise, ibintu byinshi. Iyo abandi bataraza ngo tugende ku mupfumu ntabingene mubigira, mufume mugira nka kujya kwa Ibrahimu na Sara. Rimwe mbere n'abagore bakabijamwo. Mugora akagira ati je ko ntashoboye kuguha umwana, genda handi ntaco ndabikurekuriye, urinde kugira ngo murekure kuja kurondera umwana ahandi hanze. Umwana n'uw'Imana, abandi mukaja kurondera abana mu bapfumu. Uyo mwana murazaho mu mukuye. Kwihangana tukaguma tugendera imbere imisi yose. Twebwe ntituri Imana, na patiri na pastori Simana shano kuja kubabaza bikabasiga, mugabo n'abanyene bibasize iri jambo ntiribasige. Kuguma ugendera imbere, kwihangana gushika ku musozo ngo abazogumye umutima gushika vyose birangire. Abagumye umutima gushika amageragezwa yose aheze igihe cyayo nibo baheza ro bakabona ingene Imana itamanzuye imbere yabo ikababwira iti mwebwe
ntimwankunda kubw'iparara, ntimwankunda gusa kubera yuko ibintu bimeze neza. Yesu aranabibwira abigishwa biwe akagira ati ngo mwe mwagumanye nanje mu bihe bigoye ngo nzobimika. Cyamwibaza nk'abantu bose bataye umunwa kuri Zakariya na Elizabeti, bataye umunwa ku bavyeyi ba Samsoni, abantu bose bavuze ayo bishakiye yamuhe, bamaze kubona baronse abana babaye gute imbere yabo? Ubona banyororomba baca imbere yawe bajya ivyatsi, ugahora abantu bakagutuka bakakugaragura, ukaguma imbere y'Imana. Nibwo buryo bwiza gafunga kinywa nziza ku bantu batamenya kwihangana no kurindira Imana, bakagomba kwigira abajokone ko bafise isiguro, bafise amasolisho, bafise inyishu. Bireke. Hariho ibintu iyo bimaze kunanirana Imana ibitubwiriyemwo iti bindekera ibi n'ivy'iwanje, n'ivy'iwanje nk'Imana. Ntavyo wowe ufise mu buzima, nawe kumbure vyakunaniye, mugabo ukagumugira uti Mukama mfasha iki coco ntukinyime, kuguma ngendera imbere yawe, kuguma nkugamburukira muri vyose, ibindi biri imbere uzobimenya. Jondaruko turaganira ariko arambwira ati barandembeje muhira, batirongora n'ingoga, nituze dupfe tutabonye warongoye ufise umugore n'abana. Kubera iki wihuta? Uraza abantu mbona bihuse uyu munsi bavuga bati twarihuse, twari gushobora kwicara tukitonda tukabigira neza mu bwitonzi kumwe n'Imana. Muga kuko babona abandi barongora, abandi barongagira ati aransize, agacapfa kubitishamwe. Ni ikintu gikomeye. Cyabwira nti mbe burya nivyo ushobora gushika mbere wuka batanga gupfa. Harabacagira ati Pati nta mutima ugira, ufise igitima gikomeye. Oya, nta gitangaza kirimwo. Naje ndiko ndavugira nga Imana ifise kuzikagira iti nkagwa imbere yanyu mubona. Kumenga ni ibintu mwebwe nyene mugomba kwihagira, kandi birimwe ingingo y'Imana. Rindira ingingo y'Imana. Nabo nyene woshobora wewe waguma bashize kwi umwizero ukutariko, ntibawusangire n'Imana, ushobora no kubaca mu myanya y'ino kukagenda. Ariko vyiza wotegura, kandi haba ariko baragushuhura ejo ukabigira nabi, ukagaruka kubakopesha uti navyaye umwana muganda buzi ico ndamugaburira, baca bagutwenga wewe wagiye kubigira ngo utitonze, kandi aribo bagushuhuye. Canke vyahimba akabigira neza, akabitunganya neza, baridoze mu nyuma bakagaruka bakamushimira bati asha uri umugabo urazi gutegura neza ibintu. Voilà. Itonde rero, hariho ibintu tudashobora kugira gusa ku bwenge n'ibiharuro vy'abantu, ahubwo tugerageza kubaza Imana tuti tubwira ico bishakamwo mu kurindira ko tukibona neza. Ico tuzi ni kimwe, udukingire kuronderera inyishu kure yawe, tugume tugendera imbere yawe gushika aya mageragezwa aheza ikiringo cayo. Umuntu agacaja rero mu gacerere n'igisabisho, akaguma arondera kugendera imbere y'Imana mu vyo wahereje Imana, mu vyo wasavye Imana, ari vyo wisabiye canke wasabiye abandi. Ico kintu tugisabire hamwe twese, kudatsindwa n'amageragezwa y'igihe, natwe tugasaba Umukama kadushigikira mu gihe gushika vyose birangira, kadufasha gusa kugendera imbere yiwe, kuzigama ivyo yamaze kudutomorera neza gushika igihe c'amageragezwa kirangiye. Niho Imana izikagira iti wewe rero waremeye kumpitamwo gusumba ivyo uri kuransaba, nzoguha n'ibindi utansavye. Amen.